BGECO ni iki, ikora iki, ifise ibiki, iriki dufasha iki muri Foire kuko turabona iri présent muri Foire. Ivyo byose ni ibintu tugira tumenye ubunyene no muri umwanya. INGOMAG. Mwiriwe mwaramutse bivana muherere muturaba. BGECO ni societe ifise branche zitatu, hari ico bita studio, hariho printing, hariho na car tracking. Mu byo dufise muri studio rero dukora ibintu byinshi bitandukanye, nk'ivyo two turakora ngaha hariho ico bita live streaming, ivyo dukora twerekana ama evenement ariko araba mu mpinga zose z'igihugu, mu bibanza byose bitandukanye, twabishira ku mbuga ngurukana bumenyi zacu tukavyerekana. Dufise n'umuduga witwa Obivan dushobora gukoreramwo studio live n'ibikoresho byose bishoboka kugira ngo dushobore kwerekana ibyiza byacu vy'u Burundi. Rero materiel dufise si yo gusa, iyo mwabonye hariya sinzi ko mwage kuyiraba mu misi za ko baraza bari television izo biri kuri Canal Plus, niyo mpamvu twongereza n'ama service yacu. Haba muri printing naho turakora ivyo mona nk'imipira nambaye nyo twakoze, ama badge, turakora ama chapeau, ibintu byose muzi bakora muri printing. Rero turahaye ikaze umuntu wese yaba afise ikintu cyose akene guhayanisha, afise entreprise akene kwerekana, arahaye ikaze muri BGECO dushobora kumutunganiza ndetse tukanashitsa n'ivyifuzo vyiwe. Murakoze. Muratumiye kuza kuri ama produit muri BGECO, kwegeraho muri BGECO afise ama service meza, ibintu vyiza mu bakurikirane, bari présent no muri Foire. Ababifuza muhishikire ni kuri Boulevard de l'Indépendance en face ya Stade Intwari. Mwese karibu mwirabire BGECO n'ivyizi bafitiye. Merci. INGOMAG.